Kaze mwese mudukurikiye mu kiganiro wiriwe main cyo kuri uyu wa gatatu. Tugaruka ku matora yabaye mu Rwanda aho President Paul Kagame yasubiye gutorwa ngo arongore ico gihugu inyuma y'imyaka 30 ishize. Umuhari w'inyeshamba z'abatutsi yarahagarariye wa FPR kwagaritse genocide yakorewe abatutsi muri ico gihugu maze ugahinduka umugambwe n'ubu uri ku butegetsi. Tugaruka kandi ku matora yabaye muri Afrika muri rusangi uyu mwaka nayitezwe mu mwaka uza, turabe ico abahinga bayavuga ko. Tunaja kuvuga ku bijanye n'itahukanwa ry'ikiziga cy'uwahoze hari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Major Pierre Buyoya. Ikiganiro cacu tugitanguriye twumviriza mugenzi wacu Olive Mukahirwa tugezeho amakuru y'ingenzi yo muri Afrika muri iyi minsi. Reka duhere mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje ku buryo bwa burundu ko Paul Kagame w'ishyaka RPF Inkotanyi ari we watsinze amatora nka Perezida wa Repubulika. Abanyarwanda batoye umukuru w'igihugu n'abadepite kuva ku itariki 14 kugeza ku itariki 16 ku kwezi kwa Nyakanga. Amajwi ya burundu hagaragaza ko Paul Kagame yarushije abo bari bahanganye ku mwanya w'umukuru w'igihugu n'amajwi 99.18%. Yakurikiwe na Dr Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party yagize amajwi 0.50%. Hanyuma umukandida wigenga Philippe Mpayimana we agira amajwi 0.32%. Perezida Paul Kagame ufite imyaka 66 y'amavuko atowe ku nshuro ya 4 agiye kuyobora u Rwanda imyaka 5. Babwire ko amatora ya kamarampaka yabaye mu 2015 yasabaga impinduka mu itegeko nshinga zemereraga Perezida wa Repubulika kongera kuyobora manda ebyiri z'imyaka 5, manda ikava ku myaka 7 ikajya ku myaka 5. Bivuze ko Perezida Paul Kagame yongeye kwemera kongera kwiyamamaza. Itegeko nshinga ryavuguruwe muri uwo mwaka rimuha uburenganzira bwo kuyobora kugera mu 2034. Mu Banyarwanda bose yaba abatoreye mu Rwanda n'abatoreye mu mahanga 9,701,157 bagombaga gutora 8,761,453 nibo batoye neza. Abo bangana n'ubwitabire bwa 96.60%. Mu matora y'abadepite naho ishyaka RPF Inkotanyi n'andi mashyaka 5 bari bafatanije ariyo PDC, PPC, PSR, PSP na IDPR baje imbere n'amajwi 62.6%. Mu gihugu cya Uganda, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yihanangirije itsinda ry'abantu bamenyekanye ko bari gutegura imyigaragambyo yo kwamagana ruswa bavuga ko iri mu gihugu, ababwira ko bari gukina n'umuriro. Iri tsinda ryiganjemo urubyiruko ruhurira ku mbuga nkoranyambaga ryateguraga ibikorwa byo kwigaragambya ku nteko ishinga amategeko ryamagana ruswa rivuga ko yamunze guverinoma ya Uganda. Perezida Museveni wa Uganda hakimenya ayo makuru yavugiye kuri televiziyo nkuru y'igihugu ko nibaramuka bigaragambije batazihanganirwa, ngo Uganda irajwe ishinga no kuzamura ubukungu bwayo. Abo rero ngo nibazanamo ibyo bikorwa byo kurangaza abantu bazaba bakirinya n'umuriro, kandi ngo yamenye ko hari abanyamahanga babashuka kugira ngo bateze impagarara muri Uganda. Polisi ya Uganda yemeje ko yimye uburenganzira urwo rubyiruko rwasabaga kwigaragambiriza ku nteko ishinga amategeko. Hari umwe mu bateguye iyo myigaragambyo wabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko badakeneye uburenganzira bwa polisi kugira ngo bakore imyigaragambyo yo mu mutuzo, kuko ngo n'uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga. Hagati aho hari abadepite 3 n'abandi baturage 7 bakekwaho kuba inyuma y'itegurwa ry'iyo myigaragambyo batawe muri yombi, bazagezwa imbere y'ubutabera kwa 4 utaha nk'uko umuvugizi wa polisi ya Uganda yabibwiye AFP. Muri Kenya ho Perezida William Ruto akomeje gusaba abigaragambya kubihagarika, mu gihe abigaragambya nabo bakomeje kumusaba kwegura no gushyira iherezo ku butegetsi bita ko ari bubi. Kuva imyigaragambyo yatangira muri Kenya ku itariki 18 ukwezi gushize kwa Kamena, umuryango urengera uburenganzira bwa muntu muri Kenya uvuga ko hamaze gupfa abantu nibura 50, abandi 413 bamaze gukomereka. Raila Odinga
utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya we yatangaje ko yifatanyije n'abigaragambya kandi ko abafite ababo baguye muri iyo myigaragambyo bagomba guhabwa ubutabera mbere y'ibindi byose. Mu gihugu cya Sudani ho ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières bashinjije impande zirwanira ubutegetsi muri Sudani kurwanira inyungu zazo zititaye ku buzima bw'abaturage buhatikirira cyangwa ku mategeko mpuzamahanga arebana n'uburenganzira bwa muntu. Muri raporo iri shyirahamwe ryashyize hanze mu ntangiriro z'iki cyumweru yagaragaje ko abaturage bo muri Sudani bahura n'ihohoterwa rikabije ribangiza ku mubiri no mu mitekerereze, ngo abo bantu kandi ntibanabasha kugerwaho n'ubufasha bw'imiryango itabara imbabare. Médecins Sans Frontières yakomeje ivuga ko hari abaturage benshi batewe ubumuga n'intambara ihamaze umwaka urenga, ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Sudani ryo ryafashwe nk'ibisanzwe kuko abarikorerwa n'abaribona bakarirebera badashobora kurivuga kuko ngo babitswemo ubwoba no kuba nta bufasha baba bizeye guhabwa. Intambara yo muri Sudani ihanganishije igisirikare cy'igihugu n'uruhande rw'umutwe utabara byihuse kuva ku itariki ya 15 Mata umwaka ushize w'2023, ikaba imaze kugwamo abantu barenga 15 miliyoni 8 bamaze kuva mu byabo, naho miliyoni 25 n'abakeneye ubufasha bw'ibiribwa bazahajwe n'inzara. Kuwa 15 ku kwezi kw'indwi mw'ijoro umunsi amatora y'abanyene ibitigiri vy'ibanze vyaciye bije habona. Umwe mu bakandida babiri bahiganwa Frank Habineza yarashimye ko amatora yagenze maze akeza uwatsinze. Biriwe neza. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, mu kanya gashize tumaze kubona ibivuye mu matora y'agateganyo atangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, kugira ngo itangaze ko tubyakiriye kandi ko bihaye ishimwe cyangwa se felicitation ko bimaze kugaragaza ko Nyakubahwa Kagame Paul abonye amajwi menshi kuturusha, so tumuhaye felicitation. Murakoze cyane. Paul Kagame nawe yakeje abanyarwanda muri rusangi, inshuti z'u Rwanda, umuryango wiwe, inzego z'umutekano, eka n'amashirahamwe yigenga hamwe n'abashoramari bashigikiye ibikorwa byamugejeje kuri iyo ntebe ubugira kandi. Reka mpere ku muryango wanjye, muvuga ko tubabera akabando, nanjye bambera akabando. Anje wanje n'umugore we Bertrand, umugabo we Bertrand, yes, Ian, Ivan, rero n'umukuru wundi w'urugo. Ndabashimira mwese, ariko bafite n'inshuti zabo nazo bakorana nazo zikabatera imbaraga, bakadutera imbaraga. Ndavuga abana, umuryango Ian, Bertrand, Ange na Ivan. Ndabashimira, nabo uko mbashimira ni nako nshimira izo nshuti zabo muri mwe babana nabo kandi babakomeza. Ndagira ngo nshimire umuryango wundi wa FPR uri hano, ari Vice Chairman, ari Secretary General na Commissioners. Ndifuza ko mwaza hano. Commissioners bari he? Abari hano baze hano. Baracyari bato kandi mwihute, baracyari bato benshi. Cyangwa natwe katwigira imbere hano, abimbere then hano maybe here. Yes. Tubaho umwanya.
commissioners ba RPF ndabashimiye cyane icyo mugize RPF iricho kubera mwebwe nibi byose dukora mubigiramo uruhare runini ndabashimiye. Najyaga guhamagara na private sector kuko nayo nshaka kuyishimira byimazeyo, ariko nibura twagize ababahagarariye babiri babavugiye, ariko namwe aho muri buri umwe wese muri mwe ndabashimiye cyane cyane cyane. Mworoheje ibintu rwose. RPF ntacyo yababuranye na busa, babivuze bayivugiye, ibyangombwa byose twakoresheje, hari amazi abaturage banywaga, hari transport, hari ibiki byose, ndabashimiye rwose. Hari rero abakora akazi karenze byose, rimwe na rimwe tujya tunibagirwa no gushimira, ariko nabo ntacyo bibatwaye kuko inshingano bafite ni inshingano bumva, bakunda, bakora neza ku buryo bwose. Abo ni ab'umutekano, hari igisirikare, hari polisi, hari inzego zindi z'umutekano. Ndabashimiye birasanzwe. Si igikorwa cy'ejo bundi gusa, ibikorwa bihoraho bahoramo, bakorera u Rwanda, bakorera ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'abandi tubana, bakitanga, abafite imiryango bakayisiga inyuma, abandi ndetse bagatakaza ubuzima kubera ibyo bikorwa, ariko buri munsi imbaraga niko ziyongera, ubushake niko bwiyongera, mbese abo turabamenyereye twese, ntacyo twababurana. Ariko Victoire Ingabire, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, yabwiye Mujamba Africa ko aya matora ari mu tunenge, gusa yemanga ko azubaha inzego z'igihugu kuko avuga ko igihugu gitegerezwa kugira abakiramutswa. Ni amatora atari mu bwisanzure nk'uko bisanzwe kuva ishyaka rya FPR ryagera ku butegetsi, ndetse na mbere yaho n'ikiganiro n'ubutegetsi bwo Habyarimana usanga ku Rwanda rwabo repubulika, u Rwanda rwabaho, ntabwo abaturage b'abanyarwanda bayoborwa bari bagira amahirwe yo kwihitiramo ababayobora bishingiye ku bitekerezo bahawe n'abifuza kubayobora. Ubwo burenganzira bwo gutora mu bwisanzure busesuye mu Rwanda ntabwo twe twabugira. Ni ikibazo gikomeye cyane. U Rwanda rwabaho mbere twabigiye cy'ubwami bwo nta matora yabaga. U Rwanda rugiye muri repubulika, uko amatora yagiye aba twagiye tubibona, hakaza amashyaka menshi, ariko abari ku butegetsi bagakora kugira amashyaka yose azimira. Tugeze mu gihe cy'ubutegetsi bwo kwa Habyarimana, haza ishyaka rimwe
hakaba gutora umukandida umwe cyangwa ikijuju nzora gutora ikijuju kandi igihugu kigomba kugira abakiyobora nuko kugira abanyarwanda nta matwi bari bafite uyu munsi dufite ishyaka rya FPR rivuga ko ari moteri ariko rikagira ubwoba bukabije bwo kuba rwajya mu kurushanwa n'abantu bari mu kibuga cya politiki. Birababaje ko kubona nk'abantu nka Maître Ntaganda nkanjye dufite amashyaka nubwo atemewe twaharaniye tumaze imyaka irenga 10 duharanira ko twubaka amahame ya demokarasi mu gihugu cyacu, dufite ibitekerezo duhora tugaragaza kenshi mu itangazamakuru tugakumirwa, ahubwo bakemera gufata abantu umuturage atayumva n'ijambo ryabo na rimwe. Ukibaza ko gute bakumira umunyapolitike hanyuma bagafata undi muntu utari umunyapolitike akavuga ntavuga ngo FPR buriya yumva aribyo bihesha ikuzo n'icubahiro igihugu kigomba kuba gifite umuyobozi uko byagenda kose, waba wemera politiki ye utayemera. Icyo mparanira no gukomeza guharanira ku Rwanda wemeza amahame ya demokarasi, tukagira igihugu kigendera ku mategeko, tugaharanira uburenganzira bwa muntu, kugira iterambere rigeze kuri bose. Ibyo byose tuzakomeza kubiharanira kugeza igihe tuzabigeraho mu gihugu cyacu. Ikintu gikwiye gukorwa ni kimwe gusa, ni amategeko. Dufite amategeko mu gihugu cyacu, twubahirije amategeko nta kintu twajya mu gihugu cyacu ko twakuhaka amahame ya demokarasi, twakora igihugu kigendera ku mategeko, twakora koko ku buryo haba amatora yakorwa mu bwisanzure no mu mucyo kandi bigakunda. Twese mu Rwanda habaye amatora muri rino ci, mu Burundi hitezwe ay'abashinga amateka mu mwaka uza. Ni inshuro ya mbere abaye atandukanye n'aya perezida kuko azoba mu 2027. Umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL wa Agathon Rwasa waje mu kibanza cya kabiri mu matora y'ibihumbi 2020 uja waramaze kwicamwo kabiri. Agathon Rwasa yawushinze yakuwe ku butegetsi na bamwe mu bagize urwego nyobozi mu ntango z'ukwa gatatu. Yagirije umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kushaka kuja mu matora wonyene. Namanyanga n'ubuswaganyi n'ubuhemu butagira n'izina mbere. Uri kurakora ibintu nk'ivyo uri umutware nawe uri kurahemukira abagushize. None eje abarundi nibagira ingendo bose y'uguhonyanga amabwirizwa n'amategeko, ubwo Burundi buzoba ubwande. Ko umukuru w'igihugu yavuga ngo wariyamirije ngo amakudeta ngo ibiki n'ibiki ku byabaye hariya za Niger n'ahandi, yirabiye hirya ati genda mugire ibyo mugira hariya muri CNL. Ejo ko mbona ibibazo ari byinshi, ubu nawe bomutembagaza ko numva umenga ntibanezerewe cyane nuko ibintu byifashe mu gihugu. Yoheza akaririra nde canke abantu beza bakavuga ngo iki. Ariko Jeha Hakizimana umukuru w'ishirahamwe Falcon F asanga hari umwizero ko amatora azogenda neza. Ubwame twaye duhumuriza abanyamigambwe na cyane cyane afise amakenga kuko tugize iminsi turiko turakurikirana ingene mugwi uje gutegura amatora kurakora. Mbere tugize iminsi twita amanama atari atunganywa n'uwo mugwi turi kumwe n'abanyepolitike hamwe nabo mashira hamwe adahana ivyicaro bya politiki nabo mashengero. Ivyo bibanze kutwereka ko umunsi tuvugana atawukwiye kugira amakenga ko tumaze kubona ko umugwi seni wifuza ko amatora yogenda neza, wifuza ko buri muntu wese yogira ijambo, wifuza ko imigambwe imenya ko amatora arayabo. Naco bituma rero duhumuriza kandi tuvuga ko mu ishami turongo gishinze gwanya kimenda kamana mama atangorane turabona twovuga ko yotuma turatagenda neza. Ahecho tugaruka tugasaba abanyepolitiki na cyane cyane abafise amakenga gukurikirana hafi no kwita ibikorwa byo mu gwiseni na cyane cyane mu ntumbero y'uko amatora agenda neza. Kindi twagatumenyeshe nuko mu gwiseni watumye ko abo mashami yigenga abo migambwe n'abo mashengero kugira batange bamwe bo baserukira mu mugwigize amatora mu ntara. Ivyo bikerekana neza ko mu gwiseni wifuza ko iyo migwi ijamwe bose, imigwi itandukanye iterera mu matora atekanye arangwa na demokarasi, amatora ahurikiwemwo bose. Ari naco bituma rero duhamagara abanyepolitike na cyane cyane abariko baragayo bavuga ko bishobora kugenda nabi ko ubwambere banza bakagira icizero, kubwa kabiri boza batumisha amashami yigenga kugira dutera kamo. Mu gice twifuza nuko vy'ukuri tubona ko ubwambere amatora ari kirumara mu gihugu, ubwa kabiri kujya mu ry'abene gihugu ari ntabanduka, kubwa gatatu ko indongozi zihari zitegeza kumva kandi zimaze kumva ko ubutegetsi butangwa n'abene gihugu. Ari naco tuma rero mukamo dutera dusaba ko umuntu wese ahari akora kugira ashobore gufasha mu gikorwa cy'amatora meza, amatora atunganye kandi akurikirana amanama akorwa no mu gwiseni mbere ayubahiriza amategeko agenga igihugu. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amatora y'uyu mwaka naho yiyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta mvuru nyinshi yabayemo. Leta yarashinzwe inyuma y'igihe yitezwe, ariko umunyamategeko Wilson Twitegure avuga ko hari ibice by'igihugu n'amoko bitaserukiwe.
umunyamategeko Janvier Bigirimana bo mu gihugu c'Ububirigi avuga ko amatora ya Senegal akwiye kubera isomo ibindi bihugu, aho ubutavuganwa n'ubutegetsi Bassirou yavuye mu mvuto imbere y'imisi 10 honyene agasika atsinda amatora. Umuntu yihweje ivy'amatora yo muri Afrika ingene agenda mu bihugu bitandukanye, hariho agahaze ariko hariho n'isomo umuntu ashobora gukuramwo, kuko ibihugu bimwe bimwe biraboneka yuko hari icigwa bishobora gutanga ku bindi bihugu. Aha ntituja guteba cane ku matora yo muri Congo cane cane yo yaranzwe n'utunenge tutari duke, ariko kumbura ico umuntu ashobora gushima nuko atasesetse amaraso menshi, nubwo ivyononekaye vyovyo bitabaye bike muri ico gihugu mu bijanye n'amatora yariko araba. Ikindi naco umuntu nibaza dukwiye guhagararako kandi catanze isomo ni vyashitse muri Senegal, aho umuperezida yari ahari ariwe yitwa Macky Sall yigenjeje nabi cane mu kugomba kurenza ikiringo yatorewe gutwara umukuru w'igihugu, tutibagiye ukugomba guhohotera abatavuga rumwe nawe cane cane ari nabo mu nyuma vyahavuye biboneka yuko bamaze kurekurwa baciye batsinda amatora. Nofata ko ari isomo twokura mu matora yabaye mu gihugu ca Senegal, ni iki cuko abanyagihugu iyo umuntu ariko aca mu nzira z'amanyanga, iyo umuntu ariko aratoteza abatavuga rumwe nawe, kenshi usanga ariko abagirira ico nokwita mu gifaransa publicité, uba uriko urabafasha kugira kampanye. Macky Sall ukuntu yari yatoteje abo bahiganwa canke abo yatinya ko botsinda amatora, vyerekanye ahubwo yuko yariko abafasha kugira kampanye. Ni kuvuga rero kuba bararekuwe mu misi 10 bagashobora guca batsinda amatora, vyerekanye yuko abanyagihugu atari bijuju, ivyo abanyepolitiki bariko bakora bakorera abo batavuga rumwe kenshi biramenyekana kandi abanyagihugu babifata nabi. Mu gifaransa rero habayeho ico nokwita vote sanction, kandi ariko na Macky Sall urumva kuba yaremeye akagondozwa agashiraho intaha ishize ni ikintu ciza cane. Tugatera kamo abakuru b'ibihugu hakirimwo ibibazo bihambaye, bakamenya yuko badashobora kwama bari ku butegetsi, bakamenya ko igihugu kiba gisangiwe n'abandi, kubahiriza ibwirizwa shingiro, kubaha amategeko, kubaha uburenganzira bw'abantu ni ikintu gihambaye kugira ngo igihugu gitere imbere, igihugu kigira icizere mu makungu, kugira igihugu gishobore kubamwo amahoro n'umutekano. Aho gukora icigwa si muri Senegal gusa nk'uko bisigurwa na Maître Christian Ntakirutimana arongoye urunani rw'abanyamategeko Haja Burundi. Uwo mugambwe ANC umaze imyaka 30 uri ku butegetsi, inyuma yo kurwanya intwaro kajyanisha imiryango ya Afrika y'Epfo. Muri Raja Burundi twebwe rero tuvuga tuti inyuma y'ivyiza uwo mugambwe wakoze ukikurako agacinyizo, ni ukuvuga yuko abanyagihugu bo muri Afrika y'Epfo baricaye barabona neza yuko ivyo bariko barakora atari ivyo. ANC bayikuye ko icizere yuko itagiye byifatamwo neza, bateye intambwe barabona neza yuko ivyo barimwo ataho bizoshikana Afrika y'Epfo. Twebwe rero tuvuga muri Raja Burundi tuvuga tuti amatora nyamatora azoba abarundi bahungutse, hanyuma haba amahiganwa nyezina, abakuru b'imigambwe bareke kuyakwa, baje mu matora bidegenze. Muri make rero duhanura abarundi yuko bo b'ubuzima bakaja ibuntu, bakabona neza yuko atamatora hamaze igihe atamatora ahaba. Muri kino kiganiro kandi nk'uko twabivuze tugaruke kwitahukanwa ry'ikiziga canke isigarira vy'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Major Pierre Buyoya yarongoye Burundi inshuro zitatu hagati y'umwaka w'1987 n'umwaka w'2003. Uko yatahukanywe rworo mu ijoro ryo kwa 16 ukwezi kw'indwi niko yanahambwe bukeye bwaho ku musozi wa Mutangaro muri Rutovu mu ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi, ahaturuka abakuru b'ibihugu ba mbere b'u Burundi b'abasirikare gusa bagiye barabisikanwa ku butegetsi atamaraso abanje guseseka, nubwo bahirikanye biciye muri za kudeta. Uyo yashengeye mu kwa 12 umwaka wa 2020 Paris mu Bufaransa bitewe n'ikiza ca COVID-19 nk'uko vyatangajwe n'umuryango wiwe. Yagiye gufubwa ivy'agateganyo muri Mali, igihugu yarabayemwo mbere umuryango wiwe ukaba waragishimiye. Aho muri Mali yahamaze igihe ahakorera nk'intumwa y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika uraba ibibazo vya Mali hamwe n'akarere ka Sahel.
naho ca cifuzo ciwe ca buri gihe Buyoya ntiyashoboye gutahukanwa guhambwa mu Burundi kandi ngo ahambanwe iteka kubera ataracumvikana n'ubutegetsi bw'u Burundi. Uwo mwaka yapfuyemwo mu kwezi kw'icumi akaba yari yaciriwe munyororo wo guherayo nubwo atarahari ico kimwe n'abandi bubahwa 17 bahoze bari mu ntwazangabo z'u Burundi hamwe n'abategetsi bakuru b'abasivile bagirizwa urupfu rwa Melchior Ndadaye mu 1993 umuhutu wa mbere yatorewe kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ndadaye yari yabisikanije na Buyoya. Buyoya kandi nahariwe yatumye habaho amasezerano yarusha yo guhagarika intambara, yatumye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wahoze ari nyeshamba z'abahutu ugera ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Imigenderanire yiwe yagiye kubamo gatosi hagati yawe n'uwo mugambwe mu mwaka wa 2015 igihe yiyamiriza ikindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera Pierre Nkurunziza nawe nyene yashengeye mu mwaka wa 2020. Umuryango wa Buyoya mu itangazo washize ahabona washimiye President Ndayishimiye kubona yaremeye kubisigarira vyiwe biza gufubwa mu Burundi. Naho yashinguranywe rworo ibitandukanye na Colonel Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu c'Ububirigi mu mwaka wa 2016, uwo nawe akaba yari yakombowe ku butegetsi na Buyoya biciye muri coup d'etat. Umugambwe w'abadasigana Iprona warondeye intahe yo kwikukira mu 1961. Buyoya akaba yarabubereye umukandida mbere abantu mukuru wawo kubwa Olivier Nkurunziza umukuru wo mugambwe. Ibi bizotuma ubwiyunge bw'abarundi bukomeza kurusha. Niteka kuko umuryango uramwunamira ukamutera iteka ababanyi inshuti n'abagenzi hanyuma agahambwa cyane cyane aho yataye uruzogi. Ni ibintu vyiza cyane kuko bituma n'ubundi abarundi bamwibuka. Nivyo kubera ivyo bihe yashengeyemwo yategerezwa mu mategeko gutegwa iteka n'igihugu cy'u Burundi kuko Perezida Petero Buyoya yarakoze ibidasanzwe muri iki gihugu. Murazi ko ku ntwaro yiwe ariho imigambwe myinshi yemererwa igasubira gukora naho hagiye haracamwe ibibazo by'igihugu, ariko kandi n'igihagarutse ku butegetsi yarafashije kugira ngo igihugu haboneka amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano mu guca muri ya masezerano yarusha yatumye abarundi imigwigwana isubiza ibigwanisho hasi bigatuma turonka amahoro. Mbere n'umugambi uri ku bitegetso no musi ukaba wacibonerwaho kugira ngo ushobore gushikirwa uciye mu ivyo biganiro. Ikindi yakoze murazi amasezerano y'ubumwe bw'abarundi twama buri munsi twimvira uri mu ingingo zikomeye mu buzima bw'igihugu, navyo nyene yarabona yuko abarundi turiko turaja mu bidashoboka. Ivyo vyose rero nibituma tumwibuka, kandi n'uwovuga ko Perezida Petero Buyoya adashaka ko bamwunamira, ko inzego z'igihugu zitamwunamira, ivyo ntawe uzovyibagira kuko ico gihe cose yatwara igihugu niwe yaserukira igihugu. Twebwe rero mu mugambwe w'abadasigana Iprona yarinze ashengera ari umudasigana, yarabaye umukandida w'umugambwe w'abadasigana. Hariho vyinshi umugambwe w'abadasigana umwiburikirako, hariho inyubako nyinshi dufise mu rwego rw'igihugu yasize yubakiye umugambwe. Igihe twatandukanya uburyo bwa leta n'uburyo by'umugambwe arasize ivyo yasize igihugu agifashije. Rero ivyo byose yakoze nta muntu abura akanenge n'ivyo, ariko hariho vyinshi cyane bihambaye yakoze mu gihe ciwe, kuko igihe ciwe cabaye igihe cagiyemwo ibibazo, ariko ivyo bibazo arigisha abarundi ko umuti wo gutorera ibibazo by'abarundi atahandi bica atari ibiganiro. Ntituzokwibagira rero ko umuti w'ibibazo ari ukuganira, abantu ntibatinyane bakicara. Rero niteka ko bamuhamvye, naho leta ivuze ko itazoshobora kuza kumutera iryo teka, abarundi abavyeyi abo bakoranye abo bagendanye bo bamutera iteka. Ntihazobura igihe abarundi bavuga bati uwo muntu yateye iteka mbega bamuhamvye, hanyuma abana bacaruka n'abandi babona imva yiwe ahiri. Rero birahimbaye ko aza gushingurwa ngaha mu Burundi gusumba aho yoshingurwa iyo mu gihugu ca Mali. Twebwe mugambwe w'abadasigana biraduhimbaye, uretse nako kabura twizera ko buke buke, kuko ibi bituma abarundi banywana begerana, kuko hariho abantu bavuga bati mbere n'umuntu yapfuye barashobora kumwanka ntiyemerwe yuko ahambwa mu gihugu ciwe. Murumva ko ivyo vyotuma abantu batanywana, ahubwo
bavuga bati hariho imigwi y'abantu itemererwa guhambwa mu Burundi. Ko ivyo rero vyabaye ni intambwe nziza dushimira leta, dushimira umukuru w'igihugu, hanyuma rero tubandanye nako kabura ko kumutera iteka kajeko. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro wiriwe main cyo kuri wa gatatu. Eroje buri kaneza nakibateguriye ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu aho muri hose. Duhana isango y'ubutaha.